singe kumuvugiza kuri TV cause I think ntago ari ngombwa ndayivuga gusa ariyizi tu yakunda guponda ujya mwana Kacaman ngo ntago ari ngo asa nabi ntabwo nta nuko agiye shigipini mana asanze yica kuri couch ariko aramenya ari heje buze ko abantu guhindura ticket hanyuma nkamara list amezi 5 hano ko naco ndihutira US na ntaco bro nkamara gihe kinini hanyuma nkakora ivyo shaka byose nkabona mugabo umwanya ni muto cyane mfise hano bro. Vese tuvugana ukuri ntumbwire yuko ukorana n'abanyarwanda ugakorana n'abatanzania ntukorane n'abarundi wowe uri kuduhenda niwe bukunda Burundi. Sure. Of course turakorana nabo ndakubwiye nibanga ntabwo ngikwivuga hano irahari project too bro. Wari ibintu utafa kuvuga uko nyene bikaba nka surprise ejo ugasanga genda kuri channel yo wanje ugasanga buf nashize ko katabimbwe nabwo ati ni surprise bro. Surprise nshaka kubwira ivyo ngiye kuzana manake ntabwo ibaye surprise kandi sinzi kuri kuratahura bro. Shaka umbwire abakinyi b'abarundi batatu ba movie wobuze. Movies zimeze gute? Izarizo zose. Baharu jamaa sinzi kagikina movie yitwa Mugisha namuzi ntabwo namuzi live gusa nakunda kubona akazi kiyo ndi US bakanyereka nkayibona wundi yitwa umwarancishije bro. Nabuzi kwibagira kubaho umutwe si sandugu bro. Wenda kwazinye ukibazo ca mbere wantangwe kumbaza wowe ashibuka bro. First question. Chambe nakubajije izina. Bro, iyo ni mye ni Btucikwe TV bakunze ba Btucikwe TV ni bakunze ba entertainment ndinde baramukica mwereye mwese mwiriwe mwaramutse canke umugoroba mwiza bivana nawe rendazi ko Btucikwe tugiye mudukurikirana kuri aho muri kwisi yose. Uno musi rero ndafite umutumira dasanzwe urashaka kwibaza ati ninde ndibaza arazigiye gito mutamubona cyane ku ma social media ariko yagarusagira tubwire nagacerera amaze nk'imisi aho yahora. Ni Sipo Simon Pro ni Btucikwe TV ngwanda gusa ukabutura ko subscribe na notification bunye ninyaro kubikore kugira uzozura wa mbere kuronka makuru ari update na cyane makuru ya entertainment ndundi nibindi tuzotura amakuru yavyo ariko hani turashaka yuko entertainment yacu ishika kure tugashikira Hollywood. Hey bro. Hey, very good. Ndabaramukije. Ndabaramukije bro. Kuna migatreda microphone. Ari abantu bashaka babonye isura ariko bataramenya ati ninde ugasanga ni bariko barabona neza nashaka mutangure mwidondora abakunzi bacaho muri bo. Bro kwizina twa Vents ama Papa Kacaman ama manager wa Kacaman bakumazina kuri twa Vents babeshi uko navuze banze kwa amazina meze kukubwiraga namazina y'ubuhizi niko novuga tu. Vince musanzwe muba mu bihugu by'amahanga cyangwa hano kwitwa hanze y'igihugu cy'u Burundi musanzwe muri abarundi? Of course ndo Murundi nikibiranga nuko ndiko ndavuga ikirundi kandi niyo mpamvu uri kurambaza interview mu Kirundi cause ndo Murundi of course 100%. Man. Okay muvuka majaye. Rero navuke muri Congo hama Congo Kinshasa and then Jimani Kora ndafise imyaka 2 and then from now until from that time nabone ndacari muri US ngomaze imyaka myinshi cyane muri America. Vese ndakubwiye ati karibu mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Asante sana bro ahubwo ni heza cyane ntakunze ahubwo nk'ivyo nkora ntabwo naye gusubira US tu ko vyiza byose biri hano tu abatabiza shaka mu bimenye yuko vyiza byose biri ngaha mu Burundi tu for sure. Hari abantu bazi Burundi bwa kerwa sanga yavuye no muri 90 canke 2000 canke 80 70 azi ngo Burundi buracari bwabundi ikintu ho babwira hari kankubwire kandi ndabana kamera vyerekana ko ndi serious ndiko ndavuga nawe kuranda mu Burundi nantu heza klima yaho ni heza tureci ivyo ni ibintu byinshi biri ndanda ndashobora kumenya until uze hano so reka ndagwe welcome niba ufise ubushobozi ko bose afise ubushobozi ushaka kuda afise ubushobozi bwo kuza hano reka ngusaba niba ufise ubushobozi ngwino investing amafaranga mu gihugu cyawe cy'amavuko nuko nabatabizi tu.
Kuri cyo nyene uvuze ico ko investing amafaranga cyamvuga ati ego ni hari bwagere ko ndakikoza ariko rika tukiganire ko ntava ndacibagira. Vince uri kuraraba Uburundi nigego kiriko kiraja mu iterambere. Ariko tiko turaraba muri entertainment kuko ahanini tiko tuganira ku entertainment nta bantu ariko investinga cyane mu entertainment. Wobabwira iki yabwiza ati ngafise amafaranga badashaka ku investinga muri entertainment kandi ari industry nk'izindi nkuko hari industry zihingura ibintu zihingura ibyuma canke amabati canke ibindi wibaza ko habuze iki wobabwira iki yabwiza ati ngo uyu munsi bateko bakorera ku gisata ca entertainment. Razi for one bro nta kintu ca mbere nko gukora ikintu gikunze uri kubona for two nyene nta ibintu vya music abantu benshi ntabwo bibarimwo like that kugira ngo uronke umuntu spending half miliyoni 30 investing ibintu by'umuziki wapi mu Burundi ntibiraza bro sinze mu bindi bihugu tu so ivyo bintu bikora umuntu afise umutima nyene numvuge w'inyamaswa tu bro for sure but at the same time no sayo ko umuntu afise umutima nk'uyo gufasha entertainment kuko Burundi ni bw'iwacu we have kubwubaka twebwe turi kubona so bivuze ko we investing mu bintu by'umuziki ni terambere uko uzobe ko ateza imbere igihugu cyawe for sure nuko bro. Uri kuraraba mu Burundi ko entertainment ndende urayikwikirana sana ukarana entertainment ya hariya ivyo bintu bitandukanya gute? Urabona ivuze hariya ni muri Amerika abona muri Amerika bro bararenganye tu do hari ibindi bintu kanasha bakoresha tuge ngo bamenyekane but the same time natwe turashobora kubikora tu of course industry muri Amerika nini ya cyane is big nkuko mvuze umuntu umwe n'umwana muto ashobora kumenya n'umwana kiga kuha kuvuga ashobora kumenya ati daho uyu muntu nyene birashikabaza indirimbo mugataza umuntu yaririmbye sinzi kukurataho bivuze ko industry yo muri Amerika iri hejuru cyane ba pretty natwe dushobora kugira iki dushobora kwagera ngaruka kuri cya kintu nyene cyo kugira investing amafaranga hano bro uri kuraraba nga mu Burundi ibyo gukorana ni byinshi birahari nk'ubu wovuze ati nje ku investinga amafaranga anje mu Burundi ni kiki woshiramwa amafaranga yawe rero ibyo birikana private ukuntu bro but at the same time katuvuge abona gufasha n'umutima ku investing tuvuge ndaje mfasha amafaranga ndaguhaye wowe n'umutima ukumva so ntabwo ushobora kumforce ngo ndaguha ikintu ntashaka ngo ndakigwa nibikunda bivuze yuko je shaka ngo investing amafaranga of course narikoze kuri Kacaman urabizi kana abana ngiye kuvuga amazina hano no investing ibintu vya comedy ibintu by'umuziki kuko nanje ndabikunda nuko bro. Okay genda kandi ku kintu cyo ku investinga uri mu bantu bari bashoboye gufasha umwana kiri muto cyane nk'abamujije abarundi n'abakunzi ba Kacaman Darcy mwihangane isi niko bigenda wari washoboye gufasha ujya umwana aratera imbere yarageze ku ntambwe ishimishije ni giki cye cyatumye wiyumvira kumufasha ati jengira ndamufasha agira hashitse bro nico shaka nyene ngaruka ko gufasha n'umutima bro for one ujya mwana ntabwo ndamuzi tu tugiye deep kunda mumenye usanga ni na memory card yabaye ntoye cyane bro kamvuga yuko gusa naramufashize nkuko mfise umutima wo gufasha nkuko nubu ndabihorane ko ntabwo ari umuntu yabishizemwo nasanze gusa ni ariko navutse tu naramufashize kandi ntabwo ndamuzi never before but ndashima ko vyagenze neza tu bro no. Vince uramufashije Kacaman Darcy besho tuzi kari papa wawe niyo crack chamwakunda gukina ari papa wawe wakiriye gutse inkurumbi babaje mu bari ko Kacaman Darcy takiri muri iyi si y'abazima akamvuge bro mvuge gute azi first time umvise ko yitavye Imana ifashe ko ari ndo twose twapanze dukora ibintu vyinshi cyane bro n'amaze kubura connection na hariya ariko ntago vyakunze tu of course narabaye sana tiyo n'uyu munsi kurambaza ibibazo nk'ivyo bro cyane uvumenga nkaye mu yindi si bro nazi ko no bivugamwo tu gusa nyene byarabaye Imana yakoze bikwiye tu gusa narababaye navyumvisa tiyo n'uyu munsi bro for sure. Ni Vince tutasubiye kubona cyane nyuma yuko Kacaman Darcy yitaba Imana habaye iki? Me je ndahari tu of course nafise ni project
ndafise izindi project tutashoboye gusora twakinana n'umuhisi Kacaman, but at the same time nkene kuvuga n'abavyeyi biwe bampaye permission maybe shobore kuzirekura nkuko ariko ndacahari kandi fise n'izindi project ndiko ndakora mu Rwanda tu so ni muzo ku TV atandukanye. In fact next week ndafise interview kuri Simbi TV n'ama TV menshi yo mu Rwanda tu sawa na tayari byinshi bigiye kuza. Ndafise na project nakora na Ebitoke muri Tanzania ntirasohoka, nasaba abantu kuri East Africa TV show I think it was Safi TV bazocisha ko twamara kwirekora. Okay, wari washoboye gufasha Kacaman Darcy kandi hari abandi bana baba bafise talent nk'iyo yari afise, hari undi mugambo ufise kuvuga ati hari abandi bana ashaka gufasha nko muri burya buryo nafashemo Kacaman? Abantu barahari tu gusa nuko ntabazi, erega nakubwiye tugiye deep kunabanye ujya mwana usanga na memory card yawe yuzuye bro, umva kugira ngo mvuga ati hakena ndonku kuje ntabwo mba hano for one yaba mba hano mevyo shaka kunyohera cyane, nkafata nk'abana 10 cyangwa 5 nkabikora ko ndabishoboye kandi mfise n'inguvu yo kubikora. So fact maybe habonetse undi mwana no dushobora kubikora tu ntari bro nuko ntaramubona. Urabona ko uzavuva mu Burundi umuronsi ko ndazi barahari, ndazi exactly ndazi yuko abana bafite talent barahari kandi agushimira cyane koko uri mu bantu bashoboye gutahura impano cyari cyo. Ndazi yuko umwanya n'umwanya ngaha mu Burundi uwo mwana abonese uwo mufasha ukamufata mu mugongo akagira hashitse cyangwa agashika ku iterambere biciye mu mpano yiwe. Yeah, of course ndashoboye bro. Actually turagiye kure wowe nyine ugene mu ndondere tu hanyuma n'umufanikisha of course so dirahari bro. Nuko tu ko ntabwo menyana mu Burundi yaba ndahamenyereye sawa ntabwo menyereye hano tu. No aho nyine tuvuga kuko hari ikintu ariko ndibaza tiko turaraba for example tuje mu Rwanda. Mu Rwanda hari abana beshi bakina comedy, arabitwa bakasikira ndazi nimba uri umukunzi akunda kuraba entertainment ndundi canke nyarwanda uramaze kubabona. Abana beshi bashika nko kuri 4 bashoboye kuja ku ma social media baramenyekana, barabafasha baronkano babafasha. Uyu munsi n'abastar bariko barabaho, bariko barinjiza amahera kuri YouTube, bariko barafasha imiryango yabo, bariko baragira ikintu bahinduye muri mu kibano. Wibaza ko mu Burundi habuze iki kugira tubone babana bashasha, tubabonane tarazabo, tubona abantu babakujije bagejeje kure? Ngero kuri ahandi nyene bro, gufasha n'umutima aciguma kigaruka tu gufasha n'umutima. And again uzosanga simvuze ko ari bose dafise umutima nk'uyu ba kugira ngo ronke umuntu akwitangira guhe tuvuge for example kugira ngo promoting umuntu bisabe 50 ngama 20,000 US ntaho hari bro, ntabwo ari benshi tu. Bivuze yuko nimba abantu nk'abo bahari nosaba yuko baza tu tugapushing abana afise impano kandi afise impano kugira ngo tuhagurutse igihugu cyacu nk'abari bo mu Rwanda n'ahandi bro. No yeah, tugaruka kuri hari abantu musanzwe mubana ari muri Amerika ndibaza mwamuganira cyane kubera iki bamwe muri basanzwe baba hariya bashaka bageze ku butunzi bukomeye ariko batashaka kwiyumvira kugaruka gukorera imigambi yabo ngaha mu Burundi? Bro aho rero kugaruka nico yizi umuntu, kugaruka ni gushaka ko umuntu nabwo ushobora guforcing umuntu ate bro fata ivyawe amafata iti kugaruke mu Burundi utabishaka. That's a big never bro, but at the same time gender nahabonye kuko birashika nkaba narimeze nk'abari abakiri ari US cyangwa Australia cyangwa Europe hanze y'igihugu mvugo ko kumva birashika kabari n'umuntu ari muri Kenya ari umurundi atifuza no kuzana mu Burundi bro bivanye n'ibintu propaganda yumva. Birashika kabari n'umuntu uvuga ati wowe umurundi kandi ari umuntu agapinga bro ati we ntabwo umuntu bivanye nuko nyene avuze ko ari umundi bashobora kumufata mu yindi shusho kanaka bro. Ndazi ivyo urabizi bibaho bro for sure, but ntabwo ari biza kwiyakana wuri wotu but uko yakana kose mwishizo upfuye bazogarukana hano tu niko navuga bro. Tugaruse uvuze ko ufise project yakoreye mu Rwanda no muri Tanzania, kubera iki wese mu Rwanda no muri Tanzania? Mbo urabona ni program ivyo byari muri program since 2019 before ko umuhisi Kacaman yitaba Imana ko twapanje ko tukora project nk'izi. So ndanga kuvuga ikintu sinagikora cyamone kayiko ndo mubeshi kuntu. So fact nabonye ibintu byose biri kuri list ndabikore
ivyo byo gukora mu Rwanda no muri Tanzania ivyo ari kuri list tu n'ibino nga mu nzokora ivyo ntama nkoze ca nkura ku murongo mvivura ivyo byose ari kuri list yo gukora mu ivyo bigo ndakubwiye nuko. Hari programme wowe ufise yo gufata aba barundi wifuza gufasha ukaba connecta kuri abo batanzania kumbe hari ikintu vyofasha? Of course, I mean connection ivyo ndashobora kubikora, but at the same time nuko navuze bro bisaba uburyo tu ntabwo uzofata umuntu for example nk'umuntu wawe uzoma wemera umuinvesting abatishaka dukorane umuhaga soda nibikunda nimva nyine investing n'ivyawe ndakubwira nyine n'umutima urekura amafaranga yawe for now witega inyungu yawe akazo nani ejo haza no just like ivyo murakora now bro ntabwo witega inyungu now but if you only for sure witega inyungu akazoza nivyo nani friend wawe yavuze tuko turakora nawe batiko turakorera abana bacu bazoza bro. Project ufise ngaha mu Burundi nizaho uzogenda ukoze nko mu vyerekeye kuba okina canke ikintu uzogenda mundu ukoze muri entertainment canke muri industry ya movie ni cyane? Ndafise project nshaka gukora soon ntabwo ngiye kuyivuga. I think shaka guhubuka for now nkuko navuze. Hari project imwe nakoze muri Tanzania Ebitoke, hari ngiye gusora soon nakoze mu Rwanda no mu actor comedy cyane tu navuze bagende kuri TV. I think itake zinga itake chenda izori kuri Wasafi TV iyo twakoze na Ebitoke itarike ku mugoroba saa 2 bashaka kuyibona, itarike 14 East Africa TV azoyicishako bashaka kugenda akayibona sinzi amasana yabage gusa no. Nizire yuko utazovanga udakinye filme? Nabishaka gusa umwanya ni muto bro, ufise umwanya muto cyane gusa nkuko navuze nk'ivyo nkora nari guhindura ticket hanyuma nkamara list amezi 5 hano ko naco ndihutira US ntaco bro. Nkamara gihe kinini hanyuma nkakora ivyo shaka byose nkaba mugabo umwanya ni muto cyane mfise hano bro. Vince tuvugana ukuri ntumbwire yuko ukorana n'abanyarwanda ugakorana n'abatanzania ntukorane n'abarundi wowe uri kuduhenda niwe bukunda Burundi? Sure. Of course turakorana nabo ndakubwiye nibanga ntabwo ngiye kwivuga hano hari project tu bro. Yari ibintu utafa kuvuga uko nyene bikaba nka surprise ejo ugasanga genda kuri channel yo wanje ugasanga buf nashize ko kutabimbwe nabwo ati ni surprise bro. Surprise nshaka kubwira ivyo ngiye kuzana manake ntabwo ibaye surprise kandi sinzi kuri atahura bro. Shaka umbwire abakinyi b'abarundi batatu ba movie wobuze. Movies umeze gute? Like zose. Faru jamaa sinzi kagikina movie yitwa Mugisha namuzi ntabwo namuzi live gusa nakunda kubona akazi kiyo ndi US bakanyereka nkayibona. Wundi yitwa umwarancishe bro. Nabuzi kwibagira kubaho umutwe sisandugu bro. Wenda kwazinye ukibazo ca mbere wanangwe kumbaza wowe ashibuka bro. First question. Chambena kubajije izina. Bro, iyo ni myidondoro bro. I think that's very simple. Mwaza basinyisha cha kabiri natwe ntabwo ngiye kubaza because wori kuramba you supposed to be the one kumbaza, so nta mpamvu je kubaza back, but at the same time mutwe sisandugu bro ashika nkibagi gusa wo nibuka ni Mugisha tu. Pushona ndibutsa nza kubwira amadukora indi interview ya kabiri nyuma ibe part 2 ndakubwira uwo muntu tu no. Hari abakinyi bakina movie nyene nga mu Burundi waje uvuga ati abashaka ko nozogenda tuvuganye kumbe ari twohanahana ivyiyumviro cyaje tugakorana cyaje tugakinana. Mbo rero je nta filme nkina bro nkina comedy. Nk'umuntu numva ashaka gukora nawo maybe bikunze hari ujama yitwa Gasore. Gasore ni sawa tu hamwe n'abandi tu bafuna. I think bikunze ashaka gukora na Gasore maybe dufise time tu to catch it town no. Nuko bro. Turafise umukinyi w'umurundi navuga asanzwe mu bihugu byo hanze asanzwe aba mu mahanga yashoboye gukora igikorwa kiboneka ca filme. Ubona wose ubundi ni John K yaheruka gukora filme yitwa Cops Enemy. Wovuga iki kuri Cops Enemy? Bro, yani mistake yakoze bro, big mistake. Gusa ni choice yiwe, but to me yani big mistake bro. For one ni gute ushobora gukora movie kandi uzikura umurundi ego sinzi plan z'ukuntu zimeze ntabwo ushaka kumwiza private life yiwe, but for me yani big mistake yakoze bro, because for one uramaze kubona ijya movie urayibona? Narayibona.
so wowe ushaka umbwire nimba wumvisemo ikirundi inshuro zinga wumvisemo ikirundi kandi ari umurundi bro umva uri ko atezega imbere igihugu gute hamukaza mu wundi ka promoting Vince tuvugana ukuri none hamwe yayikora mu kirundi vyari gushoboka kuko arakizi ariko sinaza ko yari kuronka isoko nk'igifise uyu munsi bro jamwe tuvugishiza ukuri bon je nawe naniyo ndabona tuvugishiza ukuri now wo umbwira ko mufise isoko kwere bro tuvuge yego yakoresheje igiswahili ndiko numva avuga n'icyongereza sawa urazi for one you have to see a target kwanza bro mbere ko ikintu cyose target urukumva ari impamvu waje gukora interview because hariho target kana kushaka tu so iyo umaze gukora ikintu ushiremo target maybe target yashaka igende mu cyongereza which is I don't think ariho byamushikanye bro simvuze ko yaho mvije muva I don't think ariho yamushikanye tu nimba aramushikanye sawa ntabwo ari hano mu Burundi ntabwo sinibaza bro mu Burundi ho sikirenga kuko filme ndundi biragoye ko zishika zijabuka ibindi bihugu bro nyene nko next time bishobotse bikaba ntabwo ushaka kumubwira ntabwo ushaka kumutegeka byo gukora no sawe ko yogerageza ga switchinga game tuba tuganire ku bindi ngo tumwikawushe bro ko nane gusa nikica kinje kuvuga ati hagize umurundi akora ikintu tumushigikire nkuko nawe tuvuga ati Vince tumushigikire mu vyo arikakora of course nivyo bro arabona nigo rukundo tuko turakora kugira ngo I think umugenzi wawe yavuze tuko turakora nawe dukura abana bacu I don't even know ngo afise imyaka ingaho jama I think yamba afise imyaka myinshi imyaka 25 mugabo kuba yavuze iryo jambo bro ni jambo big ufise ubwenge n'umuntu unyaruka gutahusha kumva ishace kuvuga urukumva so ntago ugiye kuvuga menshi wumva yamaze kumva bro ni Vince ibona he muri 2025 muri industry ya comedy Imana ihize ubuzima bro urabona nta kintu na kimwe wowe kuranywesha interview cause ufise imwemu yo kuvuga bro cause uri muzima cause uri you live mu cyongereza so bivuze ko Imana ifashe ikaniza ubuzima imyaka 5 iri imbere bro ndibona undi muntu tu mu nzira zitandukanye nashobora kuvuga now but one thing novuga zawandi big muri industry for sure this music this comedy ama movie ibyo ndi wanda kora byose muri industry zawandi umuntu akomeye cyane hano Imana iniza ubuzima ariko bro ni Vince twamenye ngaha kubera yakina kirundi cyangwa gakina ibintu abikinira abarundi uba warashatse kumenyekana hariya najya bakumenye atari kuvuga ati na diaspora abantu bahajya nyene ubaka izina hajya nyene usanzwe uba bo urazi bro kubaka izina ntabwo ari ibintu byoroshe bro urabona nukuzi yo channel yawe ntabwo ari ikintu cyoroshye I'm telling you bro bivuze yuko for one kwikura aba target urukumva target yanje hano mu Burundi the most muri America they don't care bro nyene barabira sometimes ngako baraguponda actually ujya nashoboye na pusho nawe birahari tu ujya nashoboye mugabo harimo akantu ka kanko tu umva dero ntago wajari ngare yabo nyene baraba nyene ba ushaka kubaka izina muri America manzo tangure kwanza uganira abajyana bakomeye wo hejuru nyene ama ubone kubaka ariko mu Barundi happy bro baraguponda bro burya nashoboye ngoya yuko arakora ibi gusa bakaraba for example one day nagiye mu nzu y'umuntu bro sigiye kubesha ama few days before kandi mu nzu yiwe sorry ntabwo ushaka kurambira ngeze mu nzu yiwe nasanze ariko araba video ya Kacaman shaka umugeni amanyo yanike nasana yabamenyo yaniki kize okay nimba ariko araba ino filime kandi eje unda kwa duponda why that means urabikunda gusa just office akantu kanko turashaka gushira out man njekiri tuvuga ati abarundi biragoye kugira yemere Burundi mwene wabo arabiraba akabiraba biponda ariko yarabanyakise mu Rwanda akamukunda sana akamukurikira nashize ko video abayayiravye sasa rero akantu hoshikiriza abarundi bafise iyo ngese kuko iyo ni ingeso kandi ishobora guhereka bavamwo man isho no sawa ko nyene ukunde vy'iwanyu tu for one you have to love you over bro nakubwiye ushahara umurundi ushobora kuba tuvuge tugiye Tanzania sawa urazi kujya mu ngo ari umurundi tu kamaza bro wari umurundi ngo igiswahili cinshi kuno bro ama Kenya kibongo agapenga bivuze yuko umuntu abantu nk'aba baho novuga yuko dukunde vy'iwacu supporting vy'iwacu simvuze abandi vy'abandi tubikunde mugabo dukunde vy'iwacu even more kugira ngo dutere imbere nk'abandi tu no bro Vince sinugira nakubajije ku buzima bwawe bwite
vesi ninde ni umusore arubatse afise abana bro ericho I think skipping uzokimaze next part 2 kango ndabwire urumva urashaka kuva hariya washikino ugasanga uri kubesha abakobwa babandi ndi musore ndubatse abakobwa nabari ukuntu usanga bakunda ba diaspora ugaca usanga hariya madamu uramuhemukiye urazi shaka bavyumve nagira umuntu ava yiboma tuvugishize kuri bro for one ivyo ntabwo numutinganye for sure ba ibintu nk'ivyo ntabwo sivyo byanzanya no town bro nazanye n'ibindi business kana shobora kuvuga nawe kuri TV nuko nushaka tuzavugana after ndabikubwira bro Jenny yabimbwira nzo bibabwira tutari kumwe arazi kubivuga shaka ava besha abakobwa babandi kari umujene asize umugore hariya Uyu mujamu murabe neza ndakuraburije mugani w'abanyarwanda bro urazi umuntu akubaza atari gusoma ku rupapuro bari dangerous umuntu akurabe neza bro amen no ma bro gusa urashoboye agira bivuge gusa arashaka kubwira abantu yuko uyu jamaa arashoboye reka tumukunde kuko n'umundi mwene wacu ukubona tumusupportinge duteze channel yiwe imbere kuko turabishoboye office smartphone suko office access kuza kuri computer why not fyonda sana ni subscribe kuri TV ya Buja today suko kugira ngo next time uzosanga jamaa afise ready camera izoba vyiza cyane man for sure amen tuvuga kuri ico nyene abantu ndisinze ngabane bafise araraba video agaheza no subscribe video yose mu Burundi tumaze kuronka abarundi babiri baronka silver award mu gihe mu Rwanda no muri Tanzania abamaze kugira 100 subscribers ni beshi cyane wibaza ko wabuze iki akantu wobwira abantu barorera ama video yacu bro urazi nakwinga byo guponda bro sinzi kari bose tu nimba abantu 10 cyangwa biraponda ivyo ukora nibivuze ko andi 70 badakunda ivyo ukora so nimba abantu hazifisi so silver whatever maze kwiza 100 baraguhereza nawe ushaka kubigera ko turukumva kosa gusa tukunde vy'iwacu bro like tuvyiyumvemwo kuko turabishoboye Imana yaduhaye umutima w'urukundo waye natwe tubikora raba muri abatini video nutayikunda basufume dislike na irafasha bro fufuyo na dislike ko birarekuriwe ushaka kurakingama ushaka kuvyanga ushaka kwamatinga shira ko ati kino ki video wapi mugabo ibe ngwiza murongo birafasha bro ugiye kuraba video ya kuri channel kabona dislike nka 30 ni sawa ari watubwiye ngo je ngo ndavye video ngo nkabona ko kaje kawo kameze uko ngo cyangire ngo kugira ngo abanda nyava izindi nyinshi bro umva shaka gupinga ivyo bibaho tu bro kusho no sawa bamugana wagire kuno that means this is okay bafyonde like bashiraho comment nawe tobikunda shaka comment ati bro I think next time ukore kuno biragufasha nawe bro and not forget comment irafasha cyane ukavuga ati videos nayikunze muhinduruko mugaterera ivyiyumvira yeah of course birafasha uravye ega nawe ntubushaka ibintu guca intege ukene ibintu go encourage bivuze ko uronse views nyinshi ushovuga ati kasubire mu bidukorane kiganiro kiri na events ama umuntu wari wose tu bivuze yuko bigo encourage we kubandanya bro niko novuga tu harakano ni naringiye nakubajije muri ko murakinana na nujya mwana kuko reka tugume tumugaruka ko cyane kuko Kacaman Darcy ari mu bantu batumye tukumenya cyane twari dusanzwe tukubona ariko hari ikindi kintu yari yaje yongereza kuri wewe nawe hari ikintu wari kurongereza kuri wewe hariho rero n'abakinyi basanzwe bakina ninde hari programme yuko muzogenda mukoranye cyaye mubonanye ko mu makomedi mwakinana nawe nabo baba barimo of course ya urabona byose ni mwanya tuko navuze na mwanya mwisi visa ariko ejo ni kwa gatandatu soko ejo njogenda Gitega afise shooting nibindi bizo gusa no sawa yuko bandindire gatoyi ngiye kurekura amabomu tu for sure yeah bro ntabwo nicaye yeah man Vince dusa nabarangiza nk'akantu wumva nari kukubaza ntako bajije ukavuge say bro uramfashe bro urazi you focusing ikintu kimwe sometimes ntago biba vyoroshe kugira ngo nijisho kubite hariya bro so hano uramfashe bro
Misi kimeze gute mu bisanzwe bro? Nkaka mvuga ati arakanumva nari kuvuga ko ariko je nakubajije ukabwira abakunzi bawe hariya. Bro misi kari byinshi bro reka gusa ibyo ngira akamaro byinshi nako navuze bro urashoboye tu cause mu bisanzwe interview maze gukora nyinshi usanga afite impapuro tu bagasoma bakakata ariko nta kati iriho bro ni one way straight yavuze one way that means urabandanya tu usake guma biva bro interview ari kuba 15 minutes sinzi ngo tugeze kuri minute ingahe bro that means urashoboye tu bro so to pushing it too bro no cause turashoboye yeah man. Okay, nk'akantu wumva naje wifuza kumbaza ku bwanje ku ruhande rwe wanje nakaye. Ikibazo ni iki Mshesa kwenda kwa microphone kandi I'm pretty sure nabwo ndekure kwa microphone yawe bro. Vugira ngaho nta kibazo. Okay, let me see. I think wakimbaje tu. From now, ubuno tuko turavugana nawe ukubona mu myaka tuvuge ntabwo imyaka 5 myinshi tuvuge mu mwaka uza 2021 suko wowe ubona ko iyi TV yawe kuzo bigeze he ni TV yawe suko uzobona kuzo bigeze bivaye n'ukuntu wokora biva n'impano mbona office wowe uzobona kuzo buriye ugeze nifuza yuko yoze bari TV classic nifuza ko yoze bari TV abantu bashaka kuraba kuri Canal Plus, Star Times canke ku ma platform yose ashoboka ku buryo wicaye udashaka kubura ikintu uraba ariko cyane nkakorera kuri entertainment n'iterambere na talent zo gwaruka cyane nibyo bintu numva hari nishaka gukorera ko cyane gusuba ibindi byose. Bro kamvuga ati bless it too bro. Bless it Imana kujimbera mu byo vyose. Okay Vince wavuze ku kintu cyo guponda vraiment tubihebe dushigikirane mushigikira ivyo ukora ego ndashaka kukwibira kankavuga ati nukuri haraka mistake wakoze muri bijyanye wakoze ariko ibintu bimeze neza bibaho bro gusa nyene ntibibura but I think birarenze even more nakubwiye wane singe kumuvugiza ku TV cause I think ntabwo ari ngombwa ndayivuga gusa ari easy tu yakunda guponda ujya mwana Kacaman ngo ntaga ngo asanabe ntabwo nta nuko agiye shiga ipini mana asanze yica kuri couch ariko aramenya ari heje buze ko abantu nk'abo bahabaho bro kuno sani dupondane ahubwo dufashe ko turasho amatelefone turafise bro akigaranti nembe y'Ibujumbura yose tubage kitega gito nembe y'Ibujumbura sinzora afunda amajana 2 y'abantu smartphone zirahari bro kandi zifise YouTube ariko gufasha umuntu umugongo wapi sinzi impamvu bro nibaze ko ari ibintu tuzogera turigisha buke abarundi bazote baba bitahura twigisha urukundo twigishe gushigikirana twigishe gufashanya hama nashaka kubwira abakunzi bawe n'abakunzi ba filime ndundi n'abakunzi ba entertainment ndundi ahantu bashaka kuruza bararaba ama video yawe uyu munsi kuko haraho twabona Kacaman Darcy haraho twabona Vince Comedia tubwire cyono y'ukuru uyu munsi umuntu ashaka kuja kuraba ibikorwa byawe araze katika switching gato yasa katongo kuri wewe sawa koza je ndakunda ivyo kora bro ntabwo kanje ndi yankunde yo sawa ahubwo katanguye kuri channel yawe bro abantu pushing ino channel tu uri kurambona this time the pushing ujama koza ashoboye nibwo Burundi bwezo tu ahama ivyiwanje naho ushagana kuri Vince TV kuri YouTube of course rahari nyene dawe sinza akaba barayibagira tu amakuri Facebook ndavuga n'impamvu kuzanesha kunda kunyandikira aho ndakwereka message nakunda kunyandikira ngo mpindure izina rya Kacaman Darcy yashaka kurihindura bro ko abantu bibagira vuba rono n'uyu munsi ari umuntu wabaza ati Kacaman nacamwe bakavuga ngo ntahonzi bro yamaze bigafata maybe 5 minutes kugira ngo mwibuke so ntago shaka ngo izina rya Kacaman Darcy ibihe byose forever so bivuze ko nzashisha ko akazi nyene dukora kuri iryo channel ushaka kufuronka ibikungu vyanze kuri Vince TV hanyuma ibintu bikagenda neza nubishaka ariko utabishaka sawa ntabwo ndi buguforce nibaza ko ari ibintu bisanzwe kuja gutora phone kugura connection YouTube ukandika Vince TV ukandika Budget TV ni ibintu bisanzwe cyane kandi zireka mugiye kubikora turangiza Vince ndabashimira cyane zire yuko ejo canke hirya ejo nitwasubira kuronka kanya ko kubonana namwe
muri Btucikwe TV hamwe hoboneka n'uburyo twoza turabasangaho muri ariko it's expressive bro gusa tuzoza turaburana uko tubaha amakuru aho muherereye mwese ntimuzobura amakuru entertainment ndundi nababwiye muri kumwe na Simon Pro ibintu bizoguma byabonetse ndabashimire cyane gose. Thank you bro, much love. Ahubwo urakoze cyane bro, ivy'imodoka n'ibisanzwe bizoza gusa nkuko wavuze next year koze uzoguma checkinga channel yawe bro, koze simuze ku promise simuze kwindahira koze mugabo uzoguma checkinga channel yawe from today paka umwaka uza nguma checkinga kuko channel yawe kura booming ukuntu bro, kandi aziko bizogenda neza. Amen. Imana igufashe cyane. Now bro, thank you so much man. Abakunzi ba Btucikwe TV ndababwiye ati mukaba mwaryoye n'ikiganiro andika muri comment ugira ivyo tubwira ati hari n'ibibazo ushaka nta mubajije Vince urashaka kucandika ejo ndaze tuzatubonane atubwira ibindi kandi muronka inyishu y'ivyo mwabajije. Mwari kumwe na Simon Pro behind camera kumwe na Feedback ngwanda sinvuga ati ciao ciao ndababwira ati dushigikirane dukunde ivyo wacu duteze imbere ivyo wacu tu supporting ivyo wacu dushigikirane muri vyose na cyane mu entertainment tugire urukundo.